Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kukongera ugashikirizwa n'ishirahamwe TWR Burundi. Iki kiganiro kikwigisha ko Yesu Kristo ari umwami kandi ko muri we hari agakiza n'ubugingo budashira ku mwizeye wese. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Chuti mugenzi munywanyi ibiganiro by'ishiramwe Trans World Radio y'Uburundi muvukanyi wa mubana nanje kuri uyu munsi wa gatandatu kuno muhingamo kuno murongo wa mbere w'insamirizi ya Republika y'u Burundi bishenta mubano ndakuramukije cyane nongera kukwipfuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ngo akomeze kuganza mu mutima wawe mpimbawe no kongera kubana nawe muri kano kanya muri kino kiganiro c'inkuru nziza kuri bose. Ngusaba ngo wemere dusangire amajambo y'Imana kandi ndizera ko ugiye guhezagiranwa nanje. Rero uno munsi tuyaga kwiri jambo rivuga ngo inzira y'amahirwe ni kwera, inzira y'amahirwe ni kwera nshuti yanje. Rero tudatevye reka dusome aya majambo ni mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice ca 5 duhera ku murongo wa 28 gushikana ku murongo wa 33 wana majambo aravuga ngo maze uhoraho yumva amajambo yanyu mumbariye nuko arambarira ati numvise amajambo y'abo bantu bakubariye ibyo bavuze byose babivuze ko ati compa bagahorana bene uwo mutima ubatera kunyubaha no kwama bitondera ibyagazwe byanje byose kugira ngo bamererwe neza bone uruvyaro rwabo ibihe byose. Ati genda ubabwira uti nimwisubirire mu mahema yanyu atariko weho ugume hano ahondi nkubarire ibyagazwe byose n'amabwirizwa nibishinzwe ukwiye kubigisha kugira ngo baze babyitondere bashitse mu gihugu nabahaye kuzokwegukira. Nuko rero muze mwitondere ibyuhoraho Imana yanyu yababariye, ntimuze mutambamire iburyo canke ibumoso, muze mujane inzira yose uhoraho Imana yanyu yabarangiye kugira ngo mubone kubaho mumererwe neza, muze muhore muba muri ico gihugu mugiye kwegukira. Ndasubiramwo umurongo wa 33 uravuga ngo muze mujane inzira yose uhoraho Imana yanyu yabarangiye kugira ngo mubone kubaho mumererwe neza, muze muhore muba muri ico gihugu mugiye kwegukira. Imana ishimwe cane. Nshuti yanje unyumviriza, dusomye amajambo akomeye Abisirayeli bavuganye n'Imana kandi ari nayo Imana yasubiye kugera Mose ngo yibutse Abisirayeli bayitondere nk'uko byabivuye mu kanwa kabo. Rero tugerageje kugira umwihwezo w'aya majambo kubona Imana yari yerekanye nk'iyiyoroheje ku bantu ba Isirayeli, kubona yari yemeye gushira umutima ku byo basavye ikemera no kubishira mu ngiro. Nuko Imana yari yiteguye no kubaha ibyiza byose bakeneye. Kubona Abisirayeli bari bemeye Mose nk'umurongozi kandi umwigisha wabo uriko arabigisha iby'Imana yamuhaye, kuko ari bo bamusavye ngo agenda bari wavugana n'Imana mu gishingo cabo bose. Kubona aba bantu bari biyemereye ku mugaragaro inyuma yaho bamariye kwibonera ibimenyetso n'ibitangaza nk'uko tubisoma ku murongo wa 26 aho babonye umuriro uva mu gisaka ariko gisaka ntigitemuke bakumva n'ijwi ry'Imana ivugira aho hantu. Byari ibintu byabatangaje cyane, ariko kandi kw'ivyo Imana imutima vyose bazovyumva bakanavyitondera nk'uko umurongo wa 27 uvuga ngo muti bari wewe wegera wumve ibyuhoraho Imana yacu avuga byose, uheze utubarire ibyuhoraho Imana yacu akubarira byose, natwe tuzobyumvira tuvyitondere. Hamwe n'ibi byose rero Mose arabahanura ashimitse ngo baze bitondere ivyuhoraho yavuze, ntibatambamire iburyo canke ibumoso. Aba bantu bari beretswe inzira nziza itumbereye, inzira igororotse. Hariho n'izindi nzira umuntu yari gushobora kujana akicira ibubafu agashika yagomba kuja, kandi yari gushobora no guca iburyo naho nyira kabandanya
iyo ariko aragana, ariko izi zindi nzira ntizari gushobora gushikana ku bugingo, na cane ku bugingo budashira. Izi nzira nta munezero zizana, nta mahirwe ari muri zo. Rero kugira ngo babeho, iri jambo rirakomeye ngo kubaho, kugira ngo bashobore kugaragara nk'abantu bazima, bahumeka, abantu bagenda, abantu bashobora gukora, abantu bashobora kuvuga, ni kimwe bari guhabwa nk'ingabirano ivuye ku Mana igihe bitondeye ibyo yabageze. Ariko kandi hari n'abantu bashobora kubaho batitondeye inzira y'Imana, bakabaho bikorera ibyo bishakiye, Imana ikabareka bakabaho kuko biyihimbaye gusa kubereka bakabaho, kuko Imana ntiburanywa muri ivyo. Rero bari gushobora kubaho nk'abantu bazima, ariko ubundi atamibereho ubabonako bariho nk'abantu bazima, ariko barapfuye kubw'ivyiyumviro vyabo no ku mibiri yabo mu buzima bugayitse buteye isoni. Rero ubu si bwo buzima bufise agaciro imbere y'Imana, naho Imana ireka abantu bagashobora kubaho muri ubwo buzima nyene. Ariko kandi kuri Abisirayeli bategerezwa kubaho. Hari ikindi ngo kugira ngo ibintu vyabo bigende neza, canke kugira ngo Imana ibakomeze muri vyose. Muri byose ni kuvuga ngo mu mubiri, kugira ngo babeho, ariko babeho bafise ibifungurwa, kugira ngo babeho imibiri yabo itagwaye, ari abantu bazima, kugira ngo babeho ari abantu bafise ibyo bambara, kugira ngo babeho bafise n'ivyiyumviro biri ku murongo bitumbereye, ngo babe abantu bamerewe neza mu mubiri, ariko kandi no kugira ngo bamererwe neza mu mutima, badafise ubwoba bwamaho mu mitima yabo, badafise gutinya, badafise ibibagiriza bibi bibabujije amahoro yo mu mutima. Mu yandi majambo bivuga ngo kugira ngo muryohererwe kubaho, kugira ngo mugire ubuzima buryoshe bufise insiguro imbere y'Imana, ubuzima bwo kwifuzwa, ubuzima buhimbaye, mukabaho ataco mwinona. Babwirizwa kwitondera rero ibyo basezeraniye Uhoraho, Imana ikongera ikabibibutsa. Hari ikindi kigira kabiri rero, niri jambo rivuga ngo kugira ngo muhore muba mu gihugu, bisigura ngo kugira ngo murambe mugeze mu myaka y'ubusaza. Ijo twotahura kuri uyu murongo nuko kuramba ari umugisha ukomeye iyo umuntu abereyeho Imana, nukuvuga ngo iyo umuntu abayeho aganzwa n'Imana. Ibi birahambaye cyane kubera ko mu buzima umuntu abamwo akiriho mw'isi ariho umuntu yitegurira kuzohabwa ubwiza bw'ibihe bidashira. Umuntu atemewe n'Imana ntashobora kuba muri nyabwiza bwo mw'ijuru aho Imana iba. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanje unyumviriza, muri iri sezerano rya kera rero Imana ibarira Mose ngo abarira Abisirayeli kwitondera ibyo bikuriye mu kanwa kabo, kuko kutabyubahiriza byari gutuma bapfa. Ni kuvuga ngo ntibabeho canke bakama mu ntambara zibabuza amahoro, sigura ngo ntibamererwe neza, canke bagakenyuka, ni kuvuga ngo bagapfa kare ntibarambe. Rero turavye muri Bibiliya yera dusanga byarabananiye kugendera muri rwa rutonde basezeraniye Imana, maze batamabwirizwa n'ivyagezwe vyayo. Ingaruka yabaye yuko bahavuye bapfa, uhereye ku murongozi wabo Mose ukageza ku bakiri bato imikangara bariho ico gihe. Hasigara abari bakiri abana batoyi nabo bavyaye hanyuma, abo nibo binjiye mu gihugu c'isezerano barya ivyiza vyo muri co. Abandi babyumvishije amatwi gusa kubera ukutagondwa kwabo, ariko ntibabishikamwo kuko bapfuye batarashika muri ico gihugu. Kubera icaha cakomeze gutsimbatazwa mu bantu Imana yaremye, yagwije imbabazi n'ubuntu bibonekera mu rukundo rwayo rwinshi, maze ituma umwana wayo ngo abere inzira amasigarira y'Abisirayeli, inzira ibajana mu bugingo budashira mw'ijuru. Mugenzi wanje unyumviriza, Yesu Kristo rero yaremeye araza apfa urupfu rw'agashinyaguro ku musaraba. Dusomye mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 53 guhera ku murongo wa 3 gushika kuri 5, haravuga ngo yarakengerwa agahurwa n'abantu, yari umunyabibabaro, yarazi intimbi carico, yakengerwa nk'umuntu abandi bahishe mu maso habo, natwe ntaco twamwibajijeko. Nukuri ni zacu ntimba yishizeko,
ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumbitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Amena. Kuri nyamusaraba nyene Imana ntiyashobora kuraba Yesu ngo ibone ko ari we by'ukuri umwana wayo w'ikinege, kuko yari yuzuye ibyaha by'abana b'abantu. Yabona incungu, yabona uri mu gihano, yabona umwambaro w'ibyaha gusa, kandi ikibonera ugucungurwa kw'abantu bayo. Ni naco gituma Yesu Kristo yasenze ngo Data, iki gikombe kindengane, ariko kikanga kikamugumako. Iyo umuntu yinjiye mw'ibohero, icubahiro ciwe uko coba cari kingana kose gisubira kwibukwa igihe avuye mw'ibohero. Ahandi ho ubonye ujya mwambaro wabo ubona umufungwa vyonyene. Intumwa Pawulo avuga ngo biciye mu rupfu rwiwe Yesu Kristo yatubereye umuhuza, aduhuza n'Imana. Iyo tubisomye mu cete ca kabiri yandikiye abikorinto igice ca 5 ku murongo wa 19. Kubw'ivyo rero umuntu wese yifuza kuzohabwa ubuzima budashira ategerezwa kwihana ibyaha vyiwe vyose, abanza kwicuza ico yabigiriye, maze amaze gutahura ko bimutandukanya n'Imana asaba imbabazi. Intumwa Pawulo kandi abandanya agira ati, Imana ntiyaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Nico gituma uwuvyanse aba abaye umwansi w'Imana, nk'uko tubisoma mu cete ca mbere yandikiye abitesalonike igice ca 4 ku murongo w'7 ukageza ku murongo w'8. Uyu mpwemu rero twahawe ni umufasha wacu. Umufasha abaho kuko hariho ibikorwa, kandi ibyo bikorwa byananiye uwarasanzwe abigenewe. Noneho rero kugira ngo byose bigende neza, wa wundi wa kabiri akaza agashiramwo kwiwe kuboko kugira ngo ico gikorwa gikorwe kandi kinyarutse mu kiringo cashiriweho. Uwo mpwemu yera kandi numwitsa. Iri jambo ngo umwitsa ni umwunganizi, bivuga ngo twebwe twovuga nabi igihe tuje imbere y'Imana, twosenga nabi se igihe tuje dufise imitwaro imbere y'Imana. Uwo mwitsa, mpwemu yera, umwunganizi wacu, aratuvugira, akagorora ibyo twagoramitse, akavuga ibyo twibagiye. Ya jambo ry'Imana ravuga ngo uwo aradusengera, kandi ibyo arengukanye imbere y'Imana bigira ikimazi, kuko biba bifise ubushobozi, kuko mpwemu yera adushingira intahe imbere y'Imana, maze igaheza nayo ikaduha ibyo tuyisavye. Imana yacu ihabwa icubahiro cane. Mucete Pawulo yandikiye abikorosayi igice ca mbere duhere ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Ano majambo ravuga ngo nico gituma natwe uhereye igihe twabyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ibyigomba n'ubwenge bwose no kumenya iby'imwemu. Nshuti yanje, ngibi bintu bitatu bikomeye cane.
Pawulo yari kwasengera ab'Ikolosayi ngo bahabwe bivuye mu ijuru ku Mana kumenya Imana n'iby'igiciro, na cane cane kumenya iby'Imana igomba. No munsi yo dusenga haraho dusenga ukutariko, ariko na cane igihe Imana itaduhaye ibyo dusaba tubona ko byatevye, canke tugatangura kwiyumvira ko Imana itumvise gusenga kwacu. Ibyo bibuko kubera ko tuba tutazi ivy'Imana igomba. No mu buzima bwa misi yose haraho bitugora kumenya ngo Imana itugomba kwiki, maze ugasanga tugomba kwicira inzira twebwe ubwacu, tugahusha inzira Imana yashinze ngo tuyicemwe, kuko atari ko tutabitahuye gusa, ariko nanone kubera ko tutafashe umwanya wo gusiguza Imana ngo dushobore kugendera muri ubwo bugombe bw'Imana no mu burongozi bwa Mpwemu Yera. Rero iki kintu Pawulo abasabira ni ikintu gikomeye cyane, ngo barushirizeho gutahuzwa no kumenya iby'Imana igomba. Icya kabiri abasabira gikomeye ni kugira ngo bagire ubwenge, kandi ubwenge buva mu ijuru. Hari ubwenge bwo mu isi, ni kuvuga ngo ubushobozi umuntu avukana ugasanga aratahura n'ingoga canke arafata cane ku mutwe. Duhora tubona aho baca imanza hariya ku mutumba, ugasanga abantu b'abakurambere b'abatama n'abantu bakunda gufata n'ingoga cane igihe bariko baratunganiriza abantu ugasanga bafise ivyiyumviro birashe kandi vy'ukuri kuzuye. Izo ni ingabirano baba baravukanye canke bagiye bakira mu kibano ukuntu bagiye bakura. Ariko ubu bwenge Pawulo avuga asengera abantu ngo baronke n'ubwenge buva mu ijuru, ubushobozi Imana itanga bwo gutahura ibintu mu bundi buryo budasanzwe, no mu kwiyumvira kudasanzwe, mbere no gukora ibintu mu buryo bunoboye. Atari kuvuga ngo bafise ubuhinga bize, ariko ari kubera ko Imana gusa yibashizemwo, bakaba babifise muri kama kabo mu maraso yabo. Ikindi ca gatatu yifuza ko bamenya ni kumenya iby'Impwemu. Nshuti yanje, uno munsi mw'ishengero ry'Imana ibi bintu by'Impwemu biriho biruzuye, na cane cane muri kino gihe havuga byinshi abantu bagiye bahishurirwa, beretswe n'ibindi abantu bagiye bavugishwa, ariko biyobeye benshi kuko bidasobanutse, bidatahuritse neza. Maze kubera ko abantu bafise ubumenyi buke mu gutahura ibi bintu, ugasanga babifashe nabi, barabitaye kandi byari by'ikimazi. Ahandi ugasanga bene aba bakoreshejwe n'Imana muri ubu buryo bagiye bahura n'ingorane, kubera ko izingabire z'Imana ziri muri bo ziko zikorera ahantu batigishijwe ngo bazitahure neza, bamenye uburyo bakwiye kuzifata n'uburyo bakwiye gushira mu ngiro icyo Imana ibahaye biciye muri izo ngabire za Mpwemu Yera. Kandi n'abantu nyene bahawe izo ngabire nabo nyene zirabagora gutwara, kubera ko bafise ukwivanga cane mu bya kino gihe, maze urwo ruvange bugatuma noneho ibintu muri bo bihindagurika. Umwanya umwe bakavugishwa n'Imana, uwundi mwanya bakazana ibindi bintu bitavuye ku Mana, noneho bigacanganya abantu bakabura ico bafata n'ico bareka. Rero Pawulo avuga ngo Imana ibashoboze kumenya iby'Impwemu. Ubananije kuri umurongo wa 10 abananya avuga ngo kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'Umwami wacu. Haleluya. Kino gihe ni gihe kitoroshe, aho abantu bagenda biyoberanya. Noneho umuntu yabari mu ishengero ry'Imana akaboneka ko ari umukristo mwiza kuko yaciye bugufi Imana, ariko yageze hanze inyifato ziwe zigahinduka, akifatanya n'abisi. Ikindi yifuza ko bashika kware kunezereza Imana muri vyose. Rero iyo twitwaye neza tukaba baserukizi b'Imana mw'isi bukuri, ko turi kuko kuri n'uwo muco, Imana birayinezereza. Nshuti yanje unyumviriza, iyi Imana idushingira intahe ko tuyinezereza ni iby'igiciro cane. Icubahiro dufise mw'isi ntaco kimaze, ubutunzi dufise mw'isi ntaco bumaze, amashuri twize ntaco amaze, namba Imana itadushingira intahe ko duhagaze mu vyigomba, namba Imana itadushingira intahe ko tuyiserukiye mw'isi ngo dukwiragize ubutumwa bwiza bw'amahoro buza n'abantu kugakiza, bakabaho mu kwera no kugororoka, maze bakaganza isi bashizwe imbere, kuko Imana yashize umuntu yaremye mw'isi ngo ayiganze. Ariko noneho bitunaniye kuyiganza kuko twivanga n'ivy'isi, noneho isi ubwayo ikagomba kutuganza. Abandi batwawe cane n'iterambere, bafise amatelefone meza aho bashobora gukora ibintu vyinshi bitangaje bakoresheje ubwo buhinga bwa none. Bimwe bavuga ngo isi bayifise mu kiganza, ariko uriko uraraba ukuntu ibabujije ijuru, ahubwo byoca bisigura ngo isi ibafise mu kiganza. Nshuti yanje, iterambere ni byiza, kuko no muri ubwo buhinga bwa none naho nyine tuhigira ijambo ry'Imana, kandi tukanabukoresha no kugira ngo abantu bakire ubutumwa bwiza. Ariko turabe ko ibyo dukoresha ubwo buhinga bwa none
n'ibyo turonka kuri ubwo buhinga bwa none vyose vyoba ari bidukomeza mu gakiza no mu nzira y'umusaraba. Ibyo byo ari by'igiciro cane kandi binezereza Imana. Ibinyuranye n'ivyo buba ari ubuhombe, ntaco bimaze kubigira, ahubwo tukwiye kwikubita agashi tukikebuka tukamenya neza ivy'Imana itugombako, ngo mugwiza no kumenya Imana, ngo mwihangane rwose. Ibitesha abantu umutwe biriho, ibiteye ubwoba biriho, amakuru acivutu ariho, ubukene buriho, inzara iriho, ibirusha abantu biriho ni vyinshi, ngo ariko ngo mwihangane rwose, ntimurambirwe. Amasezerano yawe mugenzi yarindire wihanganye, reka kurambirwa, ntucibwe ivutu n'ibyo ubona n'ibyo wumva n'intambara urimwo, ariko nturambirwe, wihangane. Ngo mubigirane umunezero. Yesu Kristo yabwiye intumwa, Yesu Kristo yabwiye abigishwa ngo nimunezerwe. Ndabivuze ubugira kabiri ngo nimunezerwe, kandi ni nkako byari bikwiye kuba bakanezerwa, kuko Yesu yaje kugira ngo y'intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Rero kuba muri Yesu bizana umunezero wuzuye. Imana ihabwe icubahiro cane. Dukwiriye natwe kugira ibi bintu Pawulo ariko arasabira aba bantu, kugenda nkuko bibereye abo mwami, tunezereza Imana muri vyose, twama imbuto zikwiranye no kwihana mu bikorwa vyose nkuko ijambo ry'Imana rivuga, ngo kandi dukure mu byo kumenya Imana vyose, bityo tuzoboneka ko duhimbaye Imana, bityo natwe bizotubera umugisha. Nshuti yanje unyumviriza, ngira nsozere iki kiganiro, ariko turabire hamwe uyu murongo dusanga mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice 33 duhereye ku murongo wa 15 n'uwa 16. Ano majambo aravuga ngo ugendera mu bugororotsi akavuga ibitunganye, akagaya inyungu ziva mu gahazo, agahungisha amaboko ngo ntiyabire ingurire, akiziba amatwi ngo ntiyumve inama yo kuvisha amaraso, agahumiriza amaso ngo ntarabe bibi, uwo niwe azoba ahataramutse hejuru, ahantu hiwe ho kwikinga hazoba igihome c'amabuye, azohabwa ibyo kurya bimutunga, kandi n'amazi ntazoyabura. Imana ishimwe cane. Nshuti yanje, ngibi bintu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umuntu ahimbaye Imana uwo nawe si uwundi ngo nuwugendera mu bugororotsi, ngo akirinda agahahazo, ngo umuntu atarya igiturire. Mugenzi wanje uri kuranyumviriza, raba neza ingene uri kurakora igikorwa c'Imana uherereye. Raba neza kuri umwambasaderi w'Imana vy'ukuri. Benshi bitwaza ngo obeyeri, ngo ibatwara amafaranga menshi, bigatuma baca mu mpande bagatanga ibiturire kugira ngo ibyabo bishike, ariko bidaciye mu nzira z'ukuri. Uriko uriba mugenzi unyumviriza, uwo bukora ivyo uri kuriba. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ibya Kayisari tubihe Kayisari, iby'Imana nabyo tubihe Imana. Amakori na ya leta dukwiye kuyaha leta, kutayatanga uba wiyivye, uri gisuma, kandi ijambo ry'Imana riragutsinda. Nawe wakira igiturire umenye neza ko uri kuracumura, kandi Imana izobikubaza. Ikindi ngo ni kwiziba amatwi, ngo ntiyumve inama yo kuvisha amaraso. Yewe muntu uvisha amaraso, yewe muntu wicana, Imana izobikubaza. Ijambo ry'Imana mu byagazo twahawe rivuga ngo ntukice, bisigura ngo ubugingo bw'umuntu buri mu maboko y'Imana gusa. Nta wundi muntu afise ububasha bwo kubwambura, uwabuhawe ni Imana, atari Imana yonyene. Rero wewe wirinda utavisha amaraso urahiriwe, ariko nawe ijambo ry'Imana ravuze ngo va mu bibi uhagarare mu bugororotsi, kugira ngo uzoshobore kuba ahantu hataramutse hejuru. Ahantu hataramutse hejuru umuntu atarashika mwijuru, kuko ariho hataramutse harengeye vyose, ariho umuntu aronkera amahoro yose. Ngo ariko utarashika mwijuru hari ahandi hantu mu bwihisho Imana ishobora kunyegeza uwayo mu gihe c'ivyago akabaho. Ahantu hataramutse, aho umuntu adashobora gushika ngo amukorere ikibi, aho icago kidashika, ngo aho inzara idashika n'ubukene budashika. Benshi barahemuka bitwaje ngo barakenye, abandi bagashaka gutunga ku nguvu, bubaka amazu n'ingoga kubera ko gupanga bibagoye, ariko kandi bagashaka kuyubaka ariko biyivye. Abandi bagashaka kugwiza amakonte yabo ivyo biyivye, ngo bategure ejo hazoza, ntibaze bicwe n'inzara, ngo ababo ntibaze basonze. Ariko Bibiri ivuze ngo umuntu hagarara mu bugororotsi, ngo Imana izomushira ahantu hejuru hataramutse, ahantu icago ico cose kidashobora gushika,
kuko azohazwa ibyiza biva mu ijuru, naho yoba akiri mu isi ntazobura icarya, kuko yahagaze mu bugororotsi agahesha Imana icubahiro, ntayimaramaze, nayo ikamunezerererwa, ngo azohabwa ibyo kurya bikwiriye, ngo kandi n'amazi ntazoyabura. Aya mazi avugwa si amazi gusa y'umubiri, aho ashobora kuba amahoro mu mubiri wiwe, ariko kandi n'umutima wiwe uzokwa muri amahoro utotahaye, urimwo amazi y'ubugingo amugumiza mu gakiza katanyiganyiga. Nshuti yanje uri kuranyumviriza, ngiye gusenga, wewe uhagaze gute? Iyumvire mu mutima wawe ukomeze, iyumvire aho ubaye, iyumvire mu kazi ukora, kutagendera mu nzira zinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Mbega ku by'ukuri Imana yo mu ijuru isuzuma ikamenya, Imana irabisha amaso yayo irahera, ikabona isi yose, ikamenya n'abari mu isi yose n'ibyo bakora byose. Ubona igushingira intahe ko ibikorwa vyawe ari byiza, canke Imana iravye ibona ibikorwa bisesema bikuboneka ko Imana ntaho yobibona umwanda kuri wewe? Namba biri ko mugenzi, ni wemera uca bugufi, numara kwicuza waturira Imana, maze ayo maraso ya Yesu Kristo akuboneke ko abitwikire vyose y'Imana ihariye, ngo ntisubira kwibuka. Ariko kuko imaze kubona ko ayo maraso yibuka icabereye ku musaraba, ko ari umwana wayo yaducunguye, maze twitwa abagororotsi, kuko twejejwe n'ayo maraso, nta rubanza ruba rugidutsinda. Nk'ururimi yarabivuze ngo uhoraho umucamanza wambonye ko amaraso nta ncira urubanza rubi, ngo ariko anyita uwugororotse. Nshuti yanje, uba wifutsa kugororoka muri uno mwanya, kandi numara kugororoka ibyawe biraza kugenda neza, kuko Imana ihimbarwa n'abayumira ko bakagendana nayo bagororotse. Nayo ntishobora kuba imiciza na kimwe, ariko ibashira ahantu hari umunezero n'amahoro bitagira akagero. Dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, nje imbere yawe nguhaye icubahiro ku bw'aya majambo, kandi aya yose hamwe ahuriza kuri aya majambo biravuga ngo inzira y'amahirwe ni kugororoka. None rero uyu muntu anyumvirije, akazi yo bakora kose, Mana aratahuye ko yanyuranije nawe, ariko agombye kwizuza nawe muri kuguca bugufi, muri kukwatura ivyo vyaha yakoze. Nanje nifatanije nawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mana icaha yatura cose, kinyantege nke cose, Mana kimuveko, ntasubire kuboneka nk'umutsindwe imbere yawe, ariko atsindanishirizwe. Nyemerera wibagire ivyo vyose Mana, ariko mwakire nk'umwana wawe yihanye, kandi umugirire neza. Ahejeje kubikora Mana, ahejeje kumwemera, wongere urabe ivyo bimuhanze, uhangane navyo. Ibibazo by'ubugwayi uhangane navyo, ibibazo by'ubukene n'inzara uhangane navyo, umukuremwo ubwoba bwose, umuzemwo amahoro yuzuye. Mana, urakoze, ndagushimiye kugiye kugirira neza umuntu wese aguciriye bugufi. Ndagushimiye ko wanyumvirije, icubahiro kibi cawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami yapfuye akazuka. Amen. Nshuti mugenzi wabanye nanje, ndagushimiye ko nizeye ko wahezagiwe, kandi niteze kuzontera kamo unshingire ntahe, canke n'ikindi cose ushobora kuvuga ku bw'aya majambo twasangiye. Ico cari ikiganiro Inkuru Nziza kuri bose. Asangwa wifuza gushigikira kino kiganiro, rungika agatererano kawe ukoresheje umuhora wa Rimikashi kuri 68 80 31 ubusa kabiri, canke ekokashi kuri 76 47 92 97. Ushaka kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi kuri 77 850 822, canke twakure kuri 22 24 26 57. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi, canke kuri WhatsApp ku nimero 68 80 31 ubusa kabiri, canke kuri internet ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga aho dukorera i Bujumbura muri Rohero ya mbere, kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa nimero 1, hambavu y'ishengero Anglikane, ari ryo Katedrale Sainte Trinité. Imana iguhezagire.